Hoyo ibintu byatanguye gushuha, ibintu byamanze kuba moto sana muri finale ya Burunga Talent Demonstration. Ebana nizere yuko wewe umeze neza. Uti biriko bigenda gute rero? Hamaze gushigwa ahabona yuko amatike ariko aragenda fresh kabisa. Itariki 26 ukwezi kwindwi niho bien sûr que oui itegekanijwe final izoba hagati y'abaririmbyi 11 yes muri Burunga Talent Demonstration. Oya kazi itakuwa kubwa sana, wewe rero nturagura amatike, wewe kwiyumvira kugura amatike, menya yuko amatike nshuti yanje yariko araguherana, amatike nshuti yanje yatanguye kuza aragabanuka. Itariki 26 nabikubwiye yuko niho hazoba hategekanije final ya Burunga Talent Demonstration. Ino higanwa ni ku nshuro yayo ya gatatu. Sasa kuna mapya, hari ibintu bishasha. Mr Bonke yamaze gushaka ku mugaragaro yuko amatike yariko aradandazwa. Amatike yatanguye kudandazwa nkuko yabyerekanye ku rukuta rwa stati yiwe ya WhatsApp. Mr Bonke yanditse ati amatike y'ibihumbi 200 ageze ku gice ca kabiri. Wanyarumoge mko vizuri, hela mnayo. Ubyibuke neza yuko hari amatike y'ibihumbi 5 simple vumbi, hariho amatike ya 10,000 VIP, hakaba n'amatike ya VVIP ya 20,000, hakaba n'amatike ya sponsor y'ibihumbi 50. Sasa Bonke tayari yamaze kutumenyesha yuko nimba wewe ubizi yuko utaragura itike, amatike yariko aradandazwa. Pour le moment amatike yariko aradandaza, ariko icyo umenya ikintu cyantangaje sana nuko yagize ati itike ya 20,000 uno munsi nimba bari bategekanije itike 500, itike za 20,000 zigeze ku 250, kuvuga igice cyayo abantu baza bahaguze. VVIP, wimagine VVIP ya 20,000 igeze ku gice cya kabiri. Watu wako wanakimbizana, watu wananunua matike huku na huku. Yes, ni ibintu bigaragara neza yuko ino higanwa ya finale, muri finale ibintu bariko barabyijukira, bitu biko fresh, wanakimbizana. Sasa wewe nimba utaragura itike, wimbaza yuko uzokwicara hehe kuko bisaba yuko ugura itike hakiri kare, hama ubu ifise, hama hageze itariki 26 mambo yanakuwa fresh, mambo yanakuwa okay kabisa. Yes, novuga yuko ni kintu cyambere kigeragaza yuko ino higanwa uno mwaka rizo rifise vibe, nguvu itakuwa ipo. Yes, bitu biko fresh kabisa kubona itike ya 20,000. Hawa jamaa hizi siku nao wanakuwa ni shida, wanabania 20,000, unakutana watu hawatoi 20,000. Ariko 20,000 rero uravyumva yuko amatike ya 20,000 ya finale yatanguye guhera. Nikuvuga yuko tuzoshika muri kwezi kwindwi amatike ya 20,000 yaheze. Sasa kwakwanya rero ugura itike nkuko bibona ati amatike ya 20,000 yaza ageze kuri 50% ariko aragugwa. Sasa we nimba ukeneye kuzokwicara muri simple, oya man ntuzokwicara muri simple. Yes, abaririmbyi 11 nibo bazoba bahiganwa muri final. Abana live music ikomeye, ibintu bizoba bishushe, itakuwa nguvu sana, mambo yatakuwa murwa sana kabisa. Ni kuvuga yuko wa kwanza 2 million so kitu kidogo. Uramuzi Cynthia niwe yabaye wa mbere muri demi finale. Yes, Olivier abo wa kabiri. Hari ibibazo byinshi biko biraza, abantu bibaza ati sasa itakuwaje, ariko tuze tubashigikire rero, tugende tubashigikire kugira ibintu bigenze fresh kabisa. Bonke salute na timu yabo muri Burunga Talent Demonstration. Ni ibintu by'amateka, ni bitu biko fresh kabisa. Mu kwezi kwindwi itariki 26 izo ari dimanche. Oya mugire subscribe, mugire like ku bantu mutarabikora, nta kindi tuyaga atari ubusesanguzi. Ufate gusa umusegonde, nta n'umusegonde bigutwara kugira live, kugira like, kugira subscribe, nta n'umusegonde bigutwara. Yes, 20